Reka nsubire kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Tukaba tugiye kubagaza ko rero amakuru atandukanye biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, yoba ayarabana n'igisata c'umutekano, ubutungane ndetse n'ibindi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa imbere ko tubibagaza ko reka tubanze tubisegure ko gato y'inyuma y'igihe kitari gito giheze tuzabageza ko amakuru n'ibiganiro bigezwe ko biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye, harimwo politike, imigenderanire n'ayandi makungu, agateka kazina muntu ndetse n'ibindi vyinshi tubageza ko makuru yacu ya buri munsi. Muri uku kwezi kwa Nyakanga rero n'andi mezi yose agiye kuza tukaba tugiye kubana gatanu ku kandi mu makuru yose tugiye kuja turabashikiriza. Muri kano kanya tugiye kubageza ko amakuru kuri vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, nkaba nsubiriye kubahereza kaze inyuma y'iki gihe kitari gito giheze tutabana. Abadukurikirana baherereye mu ntara zigize ubuseruko, uburaruko, uburengero ndetse n'ubumanuko, abari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi bakurikirana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza baherereye mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Na makuru tugiye kugaruka cyane cyane ku biriko biravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'igisata c'umutekano. Ni mu gihe mu gatondo ko kuri igenekerezo ya 2 Nyakanga uyu mwaka wa 2024 umuyobozi wa radio na televiziyo Isanganiro yazindutse ahagarikwa n'igipolisi. Ese niki catumye ahagarikwa? Ese vyoba bijanye n'umwuga wiwe? Vyose tugiye kuza tubice irya nino. Gusa amakuru tumaze kuronka nuko nubundi Charles Makoto yoba ahejeje kurekurwa, nkuko tuza kubigaruka ko gusa nanone tukaza kubabwira ingene operation yo kumufata yoba yagenze. Nibindi vyinshi rero tugiye kugaruka ko ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoja ucikanwa nayo dushikiriza usangize bagenza no makuru aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa navyo. Ndabaye kaze muri ano makuru. Nkuko inkuru yadushikiriye muri aka gatondo, umuyobozi wa radio televiziyo Isanganiro Charles Makoto yahagaritswe n'igipolisi ku muhana iwe. Izo bikaba vyabaye mu gatondo ko kuri uyu munsi wa mbere igenekerezo ya 2 Nyakanga umwaka wa 2024, ubwo bivugwa yuko abapolisi 200 aribo bari ku muhana iwe bagiye kumufata, acajanwa ku kirindiro cy'igipolisi cyo mu Rubirizi komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Ku mutahe wo kumurondeza wari wasowe imbere y'uko umuyobozi wa radio Isanganiro afatwa, handitse ko yagirizwa rebellion canke se kugumuka. Benshi bumvise ibi birabana n'ivyo kugumuka bagira ngo iyo baragize uruhara mu ihungabanya ry'umutekano w'igihugu canke se akaba afise ibindi bikorwa ariko aratunganya birabana no guhungabanya umutekano w'igihugu. Gusa ivyo sivyo na gatoye, kuko amakuru dejeje kuronka ari uko nkuko vyabaye nubundi ku rugo iwe muri quartier Tengarukari ni muri zone Rubirizi komine Mutimbuzo mu ntara ya Bujumbura. Ku mutahe umagarika hari handitse ko yagizwe kugarariza amategeko canke se rebellion. Amakuru rero adushikira yemeza ko Charles Makoto yagirizwa kuba yubatse inzu adakurikije amategeko aho muri Tengarukari. Mu kubakwa ngo yarazibiye inzira rusange icamwo abanyagihugu, yongera yubaka ahaca ibikoresho vy'ishiramwe Regideso. Ivyo vyatumye rero ubuyobozi bw'ikigo kijejwe inyubako Obuha office candikira Charles Makoto kwigenekerezo ya 3 kwezi kw'indwi uyu mwaka wa 2024 bamusaba guhagarika ivyo bikorwa ivyo Charles yoba atarubahirije. Kwigenekerezo ya 5 ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2024 haraciye ukwezi yandikiwe n'ikigo kijejwe inyubako Obuha. Abanyagihugu nabo baserukira abandi muri aho muri Tengarukari baciye bandikira buramatari w'intara ya Bujumbura babimenyesha umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano ndetse n'umushikiranganje mu vyo ajejwe ari mu inyubako, babamenyesha ico kibazo no kugira cyo bakoze kugira bahagarika ivyo bikorwa vya Charles. Mu vyo banditse abasigiye ko Charles Makoto yihaye ububasha bwo kubaka mu nzira rusange, ivyo vyatumye zibira abanyagihugu baca bongera bagaruka ku ngaruka mbi z'ivyo Charles yubatse.
Ayandi makuru yemeza ko mu nyuma yaho hoba haradutse abantu batangura gutera ubwoba Charles Makoto bamumenyesha ko bazomugirira nabi hamwe atubumora aho yubatse. Nibwo rero kwigenekerezo ry'uno munsi ariho Charles Makoto yahagarikwa n'igipolisi yagirizwa kugarariza amategeko. Amakuru adushikira kemeza ko Charles Makoto yatwawe kwisigura. Uyu muyobozi rero wa radio na televiziyo Isanganiro ahavuye arekurwa inyuma yo guhagarikwa n'igipolisi muri kino gitondo, akaba kandi yaragizwe icyaha cyo kugomboka nk'uko twagiye turabigaruka ko. Amakuru tumaze kuronka nuko nyene iyo bazize ko yazibiye inzira cyangwa abantu ahasanzwe ariko bubakwa inzu ye muri zone Rubirizi ku mutumba Tengarukari, kandi akaba adafise n'uruhusha rw'ikigo kijejwe inyubako mu gihugu cy'u Burundi Obuha. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru tuyabandaniza ku bindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ni mu gihe hari umwe mu banyagihugu kandi atabarizwa, hakaba kandi hari n'ibindi vyakozwe na musitanteri wa komine Ntega mu ntara ya Kirundo navyo tugiye kugaruka ko. Aya manyanga mu busuba bw'ubutare, bamwe bati ninde ari nyuma y'ubutare buheruka gufatwa. Abanyagihugu barasaba umuco kuri ubwo butare. Ni mu gihe hari umurwi w'abantu bariko bimba ubutare mu kinyegero mu gacimbiri bavyukana umutumba Gisitwe. Bivugwa ko ubwo ubutare buriko bwimbwa na musitanteri w'iyo komine Mbanzabugabo Pierre Caraveri. Kwigenekerezo rero ya 24 ukwezi k'umunani uyu mwaka wa 2024 hari abanyagihugu bafatanwe ubutare bariko babutwara ku bunyegeza. Abo bafashwe n'imisago Bede Kateretswe Andre ndetse na Hakizimana Elia. Aba bafashwe n'abasirikare bagifatwa rero baciye bajanwa ku kirindiro c'abasirikare kiri kuri uwo mutumba na bwa butare. Mu nyuma baciye batwarwa gupfungirwa mu gasho ka komisariya Ntega, ari naho bapfungiye gushika uno munsi. Mu nyuma rero nibwo haciye haduka ukutumvikana hagati ya musitanteri n'abasirikare, kuko musitanteri yagumye asaba ko bomuha ubwo butare. Abasirikare nabo bakanka kuko bifuza ko butangwa mu gipolisi, iyo dosiye ikaba mu butungane. Musitanteri rero ngico gihe yaranse ko ubutare butangwa mu gipolisi, gushika uno munsi ubutare buracari ku kirindiro c'abasirikare. Nuko amakuru dukesha amasoko yacu avyemeza ava Igisitwe, yemeza ko abo bafashwe basanzwe bakorana na musitanteri Mbanzabugabo Pierre Caraveri muri ivyo bikorwa vyo kwimba ubutare no kubushora mu kinyegero. Ari nayo mpamvu musitanteri ngatifuza ko ukuri kujabona kugira ngo nabo bafashwe bahanwe. Abanyagihugu bagasaba guhabwa umuco muri ayo manyanga ariko akorwa mu musitanteri wabo Mbanzabugabo Pierre Caraveri. Nayo abafashwe ngo barengutswe imbere y'ubutungane kuko bitumvikana ukuntu baguma bapfungiwe mu gipolisi kandi barafatanwe itonga. Twibutse ko ikibazo kirabana n'icukurwa ry'ubutare ngaha mu gihugu cy'u Burundi cifatiwe mu minwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, ndetse iki gisata umukuru w'igihugu akaba yaravuze ko ari muri bimwe mu bisata bigiye gutezwa imbere cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Rero ngo kuba aba barafashwe musitanteri ngo nawe yoba afise ubwoba bw'ibishobora kumushikira umwanya n'umwanya bivanye nuko yasuzuguye itegeko ryatanzwe n'umukuru w'igihugu ndetse n'izindi ngingo zagiye zirafatwa n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Varisito Ndayishimiye. Iyindi nkuru y'umubabaro kandi yarayishikiye igihugu cy'u Burundi nuko muri indwi twasozereye twaronse inkuru y'umubabaro, urupfu rwa ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yitavye Imana ku munsi w'Imana uheze, hakaba hari kwigenekerezo ya 25 ukwezi k'umunani mu mwaka wa 2024 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abakiri bato kandi birashoboka ko ari ubwa mbere bumvise iryo zina, ariko yari umwe mu bajejwe amabanga ahambaye mu Burundi no mu makungu. Reka nawe tumugaruke ko. Gamaliel Ndaruzaniye ese yarinde? Uyu Gamaliel Ndaruzaniye yavutse ku igenekerezo ya 19 ukwezi kw'indwi umwaka w'1952 ahitwa Gitongo muri komine Bugendana ho mu ntara ya Gitega. Amashuri yisumbuye yayize kuri NG Gitega kuva mu mwaka w'1966 gushika mu mwaka w'1973 acaja muri kaminuza y'u Burundi muri faculté de psychologie et sciences de l'éducation, aho yaronkeye urupapuro rw'umutsindo rwa lisanse.
Gamaliel Ndaruzaniye yamenyekanye cyane mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi aho yagenwa muri leta ya mbere ya Perezida Buyoya nk'umushikiranganji w'akazi n'inyigisho z'imyuga. Ku igenekerezo ya kane ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani, Gamaliel Ndaruzaniye yaragenywe mu murwi w'abantu 24 harimwo abahutu 12 n'abatutsi 12 wari ujejwe kwiga ikibazo c'ubumwe bw'abarundi. Uwo murwi kandi akaba ari nawo wanditse amasezerano y'ubumwe abarundi bahavuye bemeza ku igenekerezo ya gatanu ukwezi kwa kabiri umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na rimwe. Muri Gitugutu umwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'umunani, Gamaliel Ndaruzaniye yaragenywe kuba umushikiranganji w'indero, amabanga yabayemwo gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri. Kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kabiri gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na gatatu, Gamaliel Ndaruzaniye yaserukiye Uburundi muri Tanzania. Nako kandi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda n'indwi gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri nawe yaserukiye Uburundi muri Nations Unies i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gamaliel Ndaruzaniye yarakoreye ishirahamwe mpuzamakungu ONU mu kiringo c'imyaka 14 kuva mu mwaka w'ibihumbi 2001 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2004 yakorera muri Timor y'ubuseruko. Inyuma yatwaye ibiro vya ONU i Bouake muri Cote d'Ivoire, yongera akorera i Abidjan muri ico gihugu nyene aho yavuye akukuruka mu mwaka w'ibihumbi 2014. Benshi rero bakaba bamuvuga ndetse banamushingira intahe nk'incabwenge yitwararika ibibazo vy'igihugu. Muti ahaho bimeze bite? Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yari mu ncabwenge zitwararika rwose ibibera mu Burundi, yahora aza aratanga ibiganiro ku maradiyo akagira ico ashikirije kubiba mu Burundi. Hari ikintu ngo yakunda kugaruka ko ingene abarundi bashobora kwiha kuvuga ku kintu badafashe umwanya wo kugisoma. Mu biganiro yagiye arahuriramwo na benshi ngo yarakunda kuba afise ikintu canditse akabanza kubasomera ikintu baba bagira bavuge ko yumvikana ko ari incabwenge. Nako kandi ngo mu bintu vyahora bibabaza ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye harimo kuba umurwi ujejwe kuri no kunywanisha abanyagihugu severi itigeze ihamagara abafise ico bazi ku vyagiye biraba mu Burundi no kugira bayibwire ivyo bazi. None nawe ngo nguyo aragiye batabubajije. Uyu Gamaliel Ndaruzaniye kandi yari umukunzi w'inkuru nyinshi zandikwa za politike. Inkuru nyinshi yarazisoma kandi yagize na nyinshi atanga ko ivyumviro vyiwe canke se komanteri. Ku makuru ya kahise yaba afise ico aziko yacandikira inbox abo banditse ivyo vyose akabunganira ku vyo yabazi. Nako kandi yanditse vyinshi ku bijanye n'iganagurwa rya Musenyeri mukuru Yoakim Ruhuna mu bwicanyi bwa Ntengamarangara ku njyane za Casablanca na Monrovia muri Otona yo muri za 60 ndetse n'ibindi vyinshi. Nemwe kandi hari haciye indwi zitatu n'ubundi atanze iciyumviro ciwe ca nyuma ku bijanye n'urupfu rwa Dr Etienne Karatasi. Turabujije rero umuryango wa Gamaliel Ndaruzaniye. Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye ashengiye afise imyaka 72, yari amaze imyaka 43 yobakanye n'umukenyezi wiwe Caritas Nzeyimana, akaba asize abana 6 n'abuzukuru 9. Ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye yashinguwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku igenekerezo ya 31 ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2024 mw'itongo ry'abapfuye ryitwa Gate of Heaven riri muri leta ya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amuzi bakaba bavuga ko yari umuntu aciye bugufi akurera cyane kandi yafasha abamwituye. Turabujije umuryango w'umuhisi be n'abakunzi be bose kandi twifurije umuhisi uburuhukiro ubudashira. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe cyangwa sabone niba utari wafite kugira ngo utocika runda dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje barashikirwa nabiri ko biravugwa bigizwe ko ngamu gihugu cy'u Burundi yoba ayabari ko aravugwa mu gisata ca politike agateka kazina muntu ubutungane ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye n'andi menshi rero turiko turabategura ni mu mwanya uri imbere ntimuze gucikanwa no Muhoza TV Imana iba hezagire.